naguhamagara kwitaba mu gihe burayi ariko ejo nza kukwitaba muri mpemu yawe Yesu. Iyi ntwari itashe ibarira bashima Imana. Eliya ni kumwiko muvyeyi uratashe uraruhutse ibikorwa wakoze biguherekeze watubereye akarorero keza ndamuzi wakoze watubereye umugisha igihe twari kumwe none uragiye muvyeyi ubutwari n'ubutore bwakuranze Eliya ni kumwiko wacu bikwiye kutubera akarorero murunganwe no murusoza mubikorwa dukorere mu makanda yawe watubereye kirumara muvyeyi egome uratashe uraruhutse ubutame bwose uca bugufi usenga usaba imbabazi iryo ragi udusigiye tuzorigendera iryo ragi udusigiye tuzorigendera. Oh hallelujah Yesu ashimwe amen wakwanye intambara nziza urayinesha none uragiye ubutumwa bwiza twigishije tuzobukumbura muvyeyi wari kirumara imfubyi wafasha zirajunje babapfakazi wafasha barihevye bantaho nikora wafasha barihebuye warakoze birashimwa muvyeyi wakoreye igihugu n'ishengero warubatse amashuri amavuriro n'ibindi gihe tukigukeneye waritanga ukiyibagira muvyeyi kujanye
ariko iryo rembo ry'ijuru. Ego mbe uratashe, uraruhutse ubutame bwose, uca bugufi usenga usaba imbabazi. Iryo ragi udusigiye tuzorigendera, uca bugufi usenga usaba imbabazi. Iryo ragi udusigiye tuzorigendera, uca bugufi usenga usaba imbabazi. Iryo ragi udusigiye tuzorigendera. Oh, hallelujah. Amina. Amen. Amen. Intumwa ziraruhutse anyotoki mwese abananirwe abaremerewe, ndashimira Imana yamukoze mu izina rya Yesu umwami wacu.